Meze muri La Liga riburiya haraho unahera tubanze tuvugereze ta muri rusangi turaza kugaruka ku nkino zikomakomeye zari zihari. Yes, novuga ati muri La Liga bari mu kibuga kuva ku munsi wa gatandatu umugwi wa Villarreal waje gutsinda umugwi wa Rayo Vallecano ibitsindo bigera kuri 4 kubusa. Athletic de Madrid utsinda umugwi wa FC Sevilla ibitsindo bigera kuri 3 kubusa. Real Sociedad itsinze umugwi wa Athletic Bilbao ibitsindo 3 kuri 2. Naye umugwi wa Real Madrid uri mu rugo Santiago Bernabeu birenze umugwi wa Valence ibitsindo bigera 4 kubusa. Real Madrid mu bihe byayo byiza super half. Real Madrid itsinda umugwi wa Valence nta gishasha kuri Valence ibitsindo bibiri vya Kylian Mbappe cyambere kuri penalty ndetse haza kubamwe igitsindo ca Jude Bellingham nawe iyameze neza ukuboko kuyo kubona mu musaruro wa Real Madrid igitsindo ca nyuma ciza cyane cyatsinzwe na n'umusore yitwa Carreras igitsindo ciza pe ni Real Madrid rero nibitsindo byabo 4 bakura insinzi imbere ya Valence batsinda kenshi muri no minsi ariko kandi ni Madrid yagiye gushimangira umwanya wa mbere inashimangira ubukomezi umunsi ku wundi ko Real Madrid igenda ikomera. Ni Real Madrid afsa abishoboye aduhe liste yatangwe yari yatandukanye gatoya na Real Madrid yatsinze FC Barcelona. Real Madrid yatsinze Barcelona wabona ko ari equipe iri strategique bane umwe harimo akantu ka 4-4-2 ariko equipe yarayikinye harakantu kari kahindutse harakari gahindutse gatoyi kuko bari bagarukanye tugenda kuri liste ubwa mbere Thibaut Courtois ari mwiza Thibaut Courtois nk'ibisanzwe ari mwigo uwitwa Carreras ku ruhande rw'ibubamfu Valverde yari ku ruhande rw'iburyo ubwo nye uca wumva ko witwa ntuzengo yasubiye gukomereka Trent ntameze neza ntaramera neza ariko Carvajal we yasubiye kuvunika hanyuma hagati muri defense Dean Hudson Nande na Militao hagati mu kibuga yari yasubije Chouameni acha dropping ntuzenye Kamavinga ye yatanguye kiriya gihe impande ze muri yagarutse muri ki systeme ya 4-3-3 azana Jude Bellingham imbere ya Chouameni ndetse n'imbere ya Arda Güler kuko muri no systeme Arda Güler asa nukumengo ni wakina numero 8 atake yagarukanye Mastantuono Vini na Mbappe bari muri atake mugabo muri systeme ya batatu imbere. Mbappe atsinda ibitsindo bibiri Jude atsinda kimwe Carreras atsinda ikindi anaronka amanota meza kurusha abandi bose nyimba ari umukinyi yateye imbere yana ariko araprovinga cyane muri Real Madrid muri aba bashasha Carreras ariko agenda barusha amanota yagiye kuri Lamine Yamal amwumvisha ko atari umukinyi wa mbere ivyuko bamwita umukinyi wa mbere ku isi ivyo biramuraba ariko Carreras ntaca biziko afata umwana bikamwigunira amwibutsa n'imyaka afise amusubiza mu kibanza ciwe ariko rero hano Mastantuono nawe yayagatse Alonso numukinya kunda yizera cyane ashira muri uwo mwanya ariko Madrid bishimangiye bimwe twavuze ko yagarutse mu byo ahuri kukina yari yahinduye kugira ngo ikine mu buryo buri strategique gusa ikina na FC Barcelona ariko umusaruro wewe wari garanti ijana ku ijana intsinzi ya Real Madrid mu majambo yawe Edgar wivuga ko iki ni Madrid nziza ni Madrid navuga ati igize intango za season nziza kuko mu nkino navuga ati bamaze gukina zose haba mu nkino zo muri La Liga haba mu nkino mpuzamakungu Madrid imaze gutakaza urukino rumwe gonyene hari haheze imyaka igera nko kuri 60 ibyo bintu bitaba igere nk'intango nziza nk'iri kiragiramwe uno munsi kuko Real Madrid yaje kwirahira umugwa Valence ibitsindo 4 kubusa urabona ko ni Xavi abandanya yerekana ko iki gikombe cya La Liga uyu mwaka waragikeneye gushira ko Kylian Mbappe mwiza gushira ko Arda Güler mwiza kuko mu pass zigera ku ndwi pass decisive zose uno mukinyi Arda Güler amaze gutanga nk'u playmaker wa Real Madrid urabona ko zose yazihereje Kylian Mbappe kandi Kylian Mbappe nawe ayibyaza umusaruro ni Real Madrid nziza numenyereza Xabi Alonso ari mu hevye byiza ni Kylian Mbappe atacari karakora kugira ngo abandanye afashe umugwi wiwe ndiko nawe iki gikombe cya La Liga no mwaka
baraciruka ko kandi amahirwe yo kugitahukana arahari kuko urabona ko imigwi yose ariko barahura bariko barayitsinda kandi binaboneka ko bayisumbya ni Valence rero novuga ati urwego rwabo rwaragabanutse ruri hasi ariko ni Real Madrid nziza ya Xabi Alonso aho amaze guprova ko 11 abanza mu kibuga aramaze kubaronka ukabona ko bando tusha afise ni nziza 11 atanguza mu kibuga ni beza Real Madrid renga handiko ndabona muri La Liga nyuma yo gushira mu kinyurano c'amanota agera kuri 5 ndavuga hagati yabona muke wabo Barcelona urabona ko ni Real Madrid iri mu kazi kose ino La Liga yatagihindutse uno mwaka ndabona ko bari mu bafise amahirwe menshi yo kuyitahukana bari mu bafise amahirwe menshi ariko muri runo rukino hari kindi kintu abantu bari barindiriye kuraba inyuma yaho Vinicius asohotse afise imyidogo myinshi cyane abaye remplace kuri Clasico abantu bari babiteze kuvuga ngo Alonso azobisubira canke yabihevye yarabonye umuhungu ko atabikunda ahubwo ni yabisubira umuhungu azovyakira gute byarasubiye rero byarasubiye ku munota wa 76 aza kugira remplacement mugaba abantu twabonye ikintu gishasha tubona basohoreye rimwe yaba Kylian Mbappé na Vinicius abantu bavuga ati peut-être aho Vinicius ababona ko atarenganijwe kubasohorera rimwe na Mbappé ari ikintu kiba kibonetse ko atarenganijwe canke nico kimwe oya haje umumenyereza amafisizo responsabilité kandi ikindi naco ikindi naco suko ntazi yuko kocha akora ivyo ategezwa tandukanye kuri Clasico nuko Vini yavyakiriye iki gihe ndakubwiye kubera iki muri Clasico kutaryoherwa ariko ejo ukabona umengo yabifashe bisanga ejo yategeza kufata ibisanzwe kuko ico ni cyambere wabivuze neza ati basokeye rimwe na Kylian Mbappé kigira kabiri ni Vinicius Junior mu rukino aho je na penalty Kylian Mbappé amaye penalty arayitera ariko Vinicius Junior arayihusha ukabona ko niyo ari kumuramplansa ico gihunga ni support kugira ngo babandanye bamerekana ko ya modu nziza bayirimo kandi kwa gukorera hamwe bakurimo nivyo yarahuje penalty ariko kuba yaramusohoye ku munsi wa gatandatu nibaza ko nta pressure nini byariko kandi nta na image mbi bitanga kuko wabivuze neza basohokeye rimwe na Kylian Mbappé ariko bitavuze ko bazabasohokera rimwe ariko urabona ko n'umumenyereza Xabi Alonso we baberekana ko icizera agira abakinyi kiratuma na wa musaruro unaboneka ni na Enrique ku munsi wa gatandatu yarose umwanya wo gukina inyuma yo kumarana ubwo ati tuto debut de saison agitangura nta mukino nta munota numwe ari bwakina ariko urabona ko yamubwira icizere no mwanya w'umunya Brazil bavuga ko ashobora no gutizwa mu gwa Olympique Lyon mu kwezi kwa mbere ariko urabona ko ku munsi wa gatandatu yavuze ati Petit injira aramuha umwanya wo gukina kandi avyifatamo na neza urabona ko rero ngaha ni Real Madrid mu burongozi bwa Xabi Alonso atacho bariko barakora kugira ngo babandanye bigenza neza bafise match na Liverpool nagumye ndayigaruka ko cyane ico conye kiratuma ashobora kubaruhurira cyane equipe yamaze gutsinda siko ariko kandi harimwo nako kantu ko kuvuga ngo kuri match ya Clasico nta match twari twimirije kubera ikankuramo ariko kuri match nk'iyi iyo imirije Champions League equipe yatsinze kuruhuriya bamwe biwawe nyene bafise akamaro biba bikenewe hagiye kwinjira rero Enrique ihinjira nande na Rodrigo nabo basubiriye neza abari baheje gusohoka ari bo Vinicius na Kylian Mbappé muga nkuko wabivuze Kylian Mbappé ntahagarikwa uno muhungu ni gitangaza c'umukinyi atsinze ibitsindo 44 mu nkino 45 kuva ashitse mu mugwi wa Real Madrid agiye mu mugwi w'abakinyi batatu babikoze batsinda ibitsindo vyinshi mu nkino 45 bagishika mu mugwi wa Real Madrid kandi abo bari generation zitandukanye cyane uwatangwa kubikora afise ibiharuro vyiza mu nkino 45 numugabo yitwa Ferenc Puskás uyu Puskás abantu barazi yuko ariyo nagashimwe muri za Ballon d'Or bamutangira siko Prix Puskás ni yahe irahari imwe muri Ballon d'Or ni imwe yuwatsinze igitsindo ciza kurusha ibindi niwe batangira kakashimwe n'umurejande wa Real Madrid wo mu myaka ya za 50 uwo rero niwe yari yarigeze kugira ibiharuro vyiza kuko mu nkino 44 yatsinze ibitsindo 44 nyene
uwa kabiri ni Mbappe. Buriya Mbappe yanarushije Cristiano Ronaldo ibiharuro. Mbappe mu nkino 45 yakwije ibiharuro vingana n'ibitsindo 44. Hanyuma ubundi yabiheruka kugira ibiharuro vyiza Cristiano mu nkino 45 yatsinze ibitsindo 43. Urumva ko murusha gatowe. Bakavuga bati rero Mbappe yagize ibiharuro bikogwa n'umwe aserukiye generation iciye mu imyaka myinshi atawubikora. Umva Cristiano ibi yabikoze muri 2009 2010. Siyo yashika muri Real Madrid. Muri saison yiwe ya mbere ya kabiri. Muri Manchester. Uno munsi bikoze muri 2025 na Mbappe. Ariko kandi Mbappe yabikoze waheruka kubikora wundi ari umukuru wabo Pushkash wa kera cyane ni Kylian Mbappe. Adahagarikwa ni Kylian Mbappe amaze kuba patron mu kibuga kurusha inyuma y'ikibuga. Kuko muri Real Madrid bavuga yuko leadership bayipermete umuntu paraporo y'imyaka amaze mu mugo wabo. Rero urabona ko ari umukinyi agerageza kwerekana ko no leader mu kibuga mu musaruro, ariko kandi no mukinyi ateza ibibazo bike kuva yashika, agerageza kubana neza n'abandi bakinyi, akagerageza kwitwara neza, akaganya ico gikundiro kumumenyereza. Buriya yagiye atandukanye neza cyane n'umugabo Carlo Ancelotti, ariko kandi yibaniye neza cyane na Xabi Alonso, babanye neza cyane. Ejo bundi arose penalty avuga ati muvandimwe reka dusangire. Kirazira yuko Edgar imisi yose wamujya mbona. Reka dusabika. Ahereza Vinicius kubwa mahigwe make. Vinicius aza guhushiriya penalty, muga nticabujije yuko Real Madrid ishobora gutsinda ibitsindo 4-0 umugwi wa Valence umeze nabi muri kino gihe. Biri no mu nkuru nari nateguye, nagerageje gusoma mu gitondo ndiko ndategura ikiganiro, nibaza ngo ngira recherche ku bibazo Valence yo bifise. Kuko urabona ko Valence, buriya Valence yahoze ari umugwi uhagaze neza muri iyi imigwi ihagaze neza kurusha iyindi muri La Liga. Ina ekipe ya Valence contre performance zazo zivuye ku bintu vyinshi. Ubwa mbere bwo bafise ibibazo by'ubutunzi. Ibibazo by'ubutunzi bibugarije nka kujya kwa FC Barcelona. Hari ukuntu bagiye baja mu kinogo chamadeni. Ibibazo by'ubutunzi vyavuye kuki gestion mbi y'ubutunzi buriya irakunda gutuma ekipe iplonge mu bibazo by'ubutunzi. Gestion mbi rero ibimeze gute? Hamwe ekipe usanga mu mafaranga ifise yategezwa gukora mwa recruitment, ikoze nka recruitment zina zizimvye ariko zose zikayihombera. Bikaba ngombwa ko babandi uheruka kugura wiyumvira gusubira kuja kugura babandi nyene baza mu myanya ya bamwe wewe waguze menshi. No kuvuga wewe uri kurondera solution ahantu hamwe ariko uri kudepansa double. Burya Barca nico yazize ku mugabo yitwa Bartomeu, yarayishe. Ibi bibazo byose nivyo yagize gestion mbi. Noneho hakaca haza ikibazo cy'ubutunzi. Iyi ekipe ya Valence imaze igihe isubiramwe ikibuga, ariko kandi iyo isubiramwe ikibuga hari parti nini cyane y'ubutunzi bwa ekipe ibiri kikora kuri ico kice cukubaka. Umva dépense nini, priorité y'ama dépense ibigiye kubaka stade. Ivyo rero Valence gushikubu vyaranakwamye. Ubu si kibuga nikiriko kiravansa kuko amafaranga yarabuze yuko kibandanye. Finance yabo ntihagaze neza kubera gestion mbi. Hano baravuga ko stade yabo yamaze no guhagarara ko ibibazo by'ubutunzi, ariko kandi habayemwo n'ikibazo cyo kutumvikana na municipality hariya i Valence. Buriya rero ibi bibuga bubaka kenshi bavyubaka muri espace public, mu bibanza petete novuga vya leta. Leta irabigira ko urubuhara, iragutegeka ivyo utegezwa ko. Gushika ubu rero Valence ivyo navyo nyene ntibariko barabihurira. Umusaruro rero utegezwa kuba mubi, kuko gushika no munsi bari kuri classement mbi cyane.
muri La Liga ariko imana bagira nuko bataraja muri relegation ntibaraja muri ya zone rouge muri izi saison baragerageza kwirokora ni naco ciza rero cyane cha La Liga ukugwara kose ligi ifise benshi baba badakomeye cyane kuburyo wama wisanga nyene bo ari babikukurusha nico rero usanga nka za Valence ziko zirarokopkerako muga ntawo kwama yizera ivyo kuko bibandanije hoho bizoba ari ibintu bibi cyane ikindi cyayikoze ko ni yanyamugigima yaba iwabo bigatuma n'amamaci menshi batangwa kuza barayagira hanze y'igisagara cabo kure y'abasiportere babo ico naco carabakoze ko iyo rero ni Valence yari yabaye mbi cyane mu misi iyo muri no misi iratsindwa ukabona ko yataka kera Valence niyo yagira kabiri kurusha inyuma ya FC Barcelona na Real Madrid imbere yuko haza Atletico Madrid kuyicara kuri ino ntebe ya Valence rero niko vyari bimeze muri rusange n'urwego rwa FC Valence nkuko bigarutse ko rwarasubiye inyuma cyane mu myaka nk'itanu 10 heze warano ko ni Valence tanga challenge ikomeye haba mu nkino za Europa League zaba mu nkino za Champions League ariko ni Valence umva ko ibibazo yugarije bituma isubira inyuma Real Madrid rero yaje kubyaza umusaruro bwa Valence batsinda ibitsindo bigera kuri 4 kubusa ni na Kylian Mbappe yakwije ibitsindo 21 assist zigera kuri 4 mu nkino 17 amaze gukina urumva ko ibisindo 21 mu nkino 17 Kylian Mbappe ameze neza ahagaze neza urumva ko super half uno mukinyi inyuma yo gutahukana ati kirato cinzahabu uno mwaka naho barirukana ba Harry Kane na Erling Haaland tushobora kubonamwo umwe muri abo atahukanye akagashimwe katahukanye na Kylian Mbappe mu mwaka wetse birashoboka cyane ko bashobora kugatwara kano gashimwe ka Bambe Mbappe ashobora kugatahukana kano gashimwe ka golden boot yarayatwaye ku mwaka uheze barakamushikirije muri nondwi iheze ego reka rero turamutse abafana ba Real Madrid bose iyo baherereye cyane cyane abagwiriye hariya kuri Africana Hall nico kibanza amaze kubona kigwije mu abafana ba Real Madrid nubwo aba Barcelona bari benshi biciye cyane ko no mugenzi toyi ndanamuramukije ariko guhera kuri boss boss Charles nyene iriya African tunamuramutsa cyane mutama wacu hariya kuri Africana n'umukunzi wa Real Madrid cyane n'umukunzi wa Real Madrid cyane n'abahatiramira benshi dufise na gahunda yo kuzoja kuwatangariza match yejo ya Real Madrid na Liverpool umunsi wejo tuzohavugira ugo rukino rero rudasanzwe ruzoba ruhuza Real Madrid imwe mu match akomeye ari muri no Champions League muri no league phase izoba kino gihe tuzohurire rero nabacu hehe kandi hajya wese kure ni hafi mu rugo kabisa ni hamwe mu hantu tugendera kenshi twahuriye n'abakunzi bacu benshi no ku munsi wejo rero zobikora ko turamutsa ari abantu bose bahari bayiko nadukurikirana kuri Buja TV bose reka tubifurize kubandanya bagira ibihe vyiza hari n'umukunzi wa Barcelona tubwiye ati turi kumwe neza 5-5 no witwa Geoffrey de Piero umunyarumonge hari yatubwiye ati yitwa Geoffrey ariko afisa gasirno ka de Piero numukunzi wa FC Barcelona akomeye cyane avuga ati turi kumwe 5 nayo turayije ko reka turamutse witwa Mimi Miheye na wari kadukurikira hariya mu mirango kuri 14 Kamikazi itwa Kamikazi ariko adukurika kuri Buja TV wewe numufana komeye wa FC Barcelona numufana komeye wa FC Barcelona kagira rero musaza we yitwa Chifa ntiba cyane wa kuko we akunda umugwi wa Real Madrid ucawumva muri Clasico ho bama bapariye bo bapariya bakoresha intoki kumwe kuko ngo tugace kamwe kuko bakaca bara umuntu ari hafi bafise umuzista yitwa Belize ashobora kubabwira ati sawa nimuzane ndayababikira inyuma y'urukino ndamenye wayatsindiye yatunamutse na boss Etienne hariya muri Fleur Naturelle boss Etienne Fleur Naturelle buriya nawe no mufana wa Real de Madrid Fleur Naturelle Etienne hariya kuri Carnivore warabonye ko berekana match zizo ku mugoro wazo baba projese
projection ibona neza cyane imeze neza cyane uriya mu papa ni inshuti yacu kandi n'umupapa n'umuzima kabisa n'umupapa mwiza cyane nuko rero Fleur Naturelle ya kuri Carnivore Etienne tumuramutsa cyane turamutsa n'abahakorera bose abitwa baneli baneli sinzi ko babona hariyo mazina wanje yitwa Yves nawe tumuramutse ariko n'abahaba bahegere bakunda kwateramira cyane nk'aba DJ T-Boy DJ wahajya yitwa T-Boy ndamubona uramo umuhungu w'inzobe nyinshi cyane umuhungu afana Dinamo nkanabimukundira